mbere ngiye kubabwira utuntu tugeze nko mu 8 7 nagiye nakundiye Canada, ningira n'ibindi ngenda nibuka ndagenda mbibabwira. Ikintu cya mbere nakundiye Canada cyangwa se gituma nshyira Canada mu majwi y'imbere mu bihugu byiza kandi ngiye rwose byamfashije. Igice cya kabiri twabwiye yuko mu gice cya gatatu tuza gutanga umuti w'ibibazo twamye tuza turashirako akabaza. Twagenda turababaza duti mbega urumva nawe ibi bintu bikubabaje, urumva ibintu twovyamiramwo gushika ryari hagati y'imyaka 18 n'imyaka 45, wewe ngaho ntiwoba uza uyegereje, ntiwoba muri intervalle y'iyo myaka, ntiwoba umaze kuyirenza ko gatoya kandi ukabubona ata kintu na kimwe uravamwo. Vuara ntiwoba uri mu za 60 atacu uravamwo. Sikosa ryawe, oya sikosa ryawe, sikosa ryawe. Ingorane aho ziri turahabona, twese turahabona. Abantu rero batwaza inda ndende bagatwaza inda ngari ntibariko barafasha. Ahari ingorane hama hariho n'umuti. Ukuri ni kumwe gusa, nama navuze nti ukuri ni kumwe gusa. Kuri osengiriye abantu turafise ubwo bubasha bwo kurema. Umuntu arashobora kurema ikintu akiremera mu mutwe kandi kikaba. Nico gituma habaho indoto, nico gituma habaho vision, nico gituma habaho imbono. Voilà. Bisigura yuko umuntu arabanza akarema ikintu mu mutwe hanyuma akazokibona gishika. Kazoza keza canke kazoza kabi kari mu maboko yacu. Nahacu kuguhitamwo. Umuntu umwe mu bakorera ngaho UNESCO ikorera ifise icicaro mu Bufaransa aranyandikira email aravuga ati jewe nukuri nshize ku ruhande ivy'amahiganwa, nshize ku ruhande ivy'amahiganwa, iki cigwa cankoze ku mutima, nacumvirije kirankora ku mutima. Bandanya muri iyo nzira kandi akwifurije amahirwe masa. Ako kantu konyene katumye numva umengo naje gutsinda byose vyarangiye. Twese dutegezera kuvuga rumwe nk'abarundi. Nico gituma uzoza na politiki dutandukanye nk'abarundi tuvuga ati twarahariye. Turiko turavuga iterambere. Nta mugambwe uza kuvuga rukontrere iterambere. Tumbwira ati twarahariye kamenya. Tuvuga iterambere kuri twese. Kandi muri iryo terambere tuko turarivuga. Umurundi wari we wese yaba mu mugambwe y'ucankuriya uwo tubona ashobora kuzana ibyumviro birushikana kuri iryo terambere ajamwe akatujembere tukakurikira. Ibyo gukumiraba tubona bafise Imana yabahaye bashobora kudushikana kuri rya terambere bijya byose tuvyibagira. Ko umuntu aja mu mugambwe n'uburenganzira bwiwe, mugabo ko tuba tuzi yuko basokura bavuze bati nuwankuru kwava arazi ko gwiruka, tukaba tuzi naho yabagiye mu mugambwe y'ucankuriya tutari kumwe, tuvuga tuti ujya mu niki naragishoboye gusumba abandi, aje imbere dukurikire twese tubandanye. Shure ry'abarundi bose ni shure ribategurira guca bugufi, guhariranira, gusubiza hamwe iterambere hamwe no kuroranirwa. Tubandanye urugendo maze tugaruze umunezero satani yatunyaze. Turabaramukije cyane canke turabahaye mwiriwe bivanye naho umwe wese aherereye. Twizere yuko mumeze neza mu mihingo itandukanye y'isi. Twaherukana kuvugana kera mu minsi iheze, nivyo twari twababwiye yuko tuzoganira ku kintu kidasanzwe. Twari twatanze intangamarara, eka mbere twari twakoze icigwa aho twababwira ku ngorane dufise, ku bibazo bitandukanye dufise, kandi abatari bake baratahuye yuko ivyo bibazo biriho. Rero mu gifaransa niho bavuga ngo chose promise chose faite. N'umunsi rero twagarutse kugira ngo dutange
inyishu z'ibibazo. Hari umuntu yigeze kuvuga ni Bob Marley niwe yigeze kuvuga ati ahatari ibibazo nta nyishu zishobora kuhaba, kandi inyishu ntizishobora kuza atari ibibazo biriho. Ivyo bintu bibiri birajana. Ahari ibibazo hategerezwa kubaho inyishu, ahari ibibazo hategerezwa kubaho inyishu. Voilà, mu mategeko naho baravuga ngo ahari abantu haba ukutumvikana, hama hari ukutumvikana, hama hari imishwano, hama hari utuna turiya. Mugabo abo bantu baba bahari kugira ngo bashobore kurengera izo ngorane bashobore kuzitorera umuti. Rero je mu byo ndizeye Imana cyane gose, ndizera Imana cyane gose, ndizera yuko Imana atakinanira, kanatsinda ijambo ryayo rivuga ngo hari ikintu kiriho coba carananiye, canke ngo hari ikintu kiriho kinanirana imbere y'Imana, nta kibaho, byose nibikora. Kanatsinda jewe nitwa Nikora, Imana nibikora. Ivyo bintu ndavyizera cyane. Kanatsinda n'izina ryanje niko rimeze. Voilà, nimba Imana ribikora byose, nimba takinanira, Imana ni jambo. Voilà, Imana ni jambo ryayo ntushobora kubitandukanya, ntibishoboka. Voilà, Kanatsinda Yohana igice ca mbere ku murongo wa mbere haravuga ngo jambo yamyeho, jambo yamanye n'Imana, jambo niwe Mana. Voilà, none nimba ijambo ari ryo Mana, nimba utoshobora gutandukanya ijambo n'Imana, voilà, natwe tukaba turi abantu b'Imana. Voilà, turashobora kwisunga iryo jambo ry'Imana kugira ngo dushobore gukemura ibibazo byacu naho vyoba vyarananiranye. Voilà, ndakunda cyane Abanyamerika. Abanyamerika ni puissance mondiale, nta gihugu na kimwe kiraruta, turumva caruse Amerika. Abanyamerika urabona mu vy'amahoro nibo baje imbere, donc mu vy'intambara nibo baje imbere, mu vya politike nibo baje imbere, mu vy'ubutunzi niho baje imbere. Naho batubwira yuko hashobora kuba hariho ibindi bihugu biruta Amerika, ivyo ntavyo turabona, ariko nibaza yuko ari kubera kibakomeye. Voilà, hari ikintu baravumbuye ijambo ry'Imana, baravumbuye ubushobozi, ubukuru buri mu Mana. Ako kantu naho bakora amafuti, ako kantu barakaturusha. Voilà, baravuga ngo in God we trust, nta handi hantu bafise ivyizigiro. Iryo jambo barushe bararishira no kw'idolari ngo in God we trust. Voilà, ngo mu Mana niho dufise ivyizigiro vyose. Voilà, kandi bakabigendera. Murabona yuko bakora ivy'ubuhitsi. Nibaza ko ari iki vyavuye aho nyene. Ndakubura umunyamerika umwe yari president Ronald Reagan, niwe yavuze ngo mu gitabo ca Bibiliya, narigeze kubibabwira ngo mu gitabo ca Bibiliya ngo harimwo inyishu z'ibibazo vyose bihanamiye umuntu. Voilà, ibibazo vyose bitugose mu buzima bwa misi yose, inyishu iri muri Bibiliya. Kiretse gusa wo biharira, donc umuntu yo biharira ni utararondera. Voilà, urahera ku rupapuro rwa mbere ngo ushise kugwa nyuma ngo ubure inyishu y'ibibazo byawe. No, rero naho nakuye inspiration, nanje naravuze nti nimba Abanyamerika baravuze yuko ngaha muri Bibiliya harimwo inyishu z'ibibazo vyose, reka nanje ndondetse. Voilà, rero inyishu z'ibibazo vyacu, inyishu nza gutanga ku bibazo vyacu ni proposition zanje. Inyishu ntiza gutandukana n'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ijambo ryawe rimurikira ibirenge vyanje. Oya, ari Dawidi ariko aravuga ngo ijambo ryawe rimurikira ibirenge vyanje kugira ngo sinsitare. Voilà, nimba ijambo ry'Imana, nimba Dawidi yavuga yuko ijambo ry'Imana ryo rimumurikira, Imana yavuze ngo jewe ngo niho nkibona umuntu afise umutima nk'uwanje. Voilà, yari yizeye Imana, yari yizeye ijambo ryayo. Ijambo ryayo yarareka rikamumurikira. Voilà, none tweho nitwe tutomurikirwa n'ijambo ryayo. Biratangaje bene data, biratangaje cyane.
naba niyumviye ukuntu muri Afrika cyane cyane mu Burundi ibice 98 bon reka mvuge ibice 95 kwijana n'abakiriso bagenda bahegekeye Bibiliya voilà bavuga yuko bemera Bibiliya mugabo tukaba dukikujwe n'ingorane tukaba tugoswe n'ingorane zitandukanye mugabo ntitwemere yuko iryo jambo rishobora kuturongora voilà uno munsi rero no guhitamwo bene data uno munsi turahitamwo ijambo inyishu zimurikiwe n'ijambo ry'Imana canke inyishu zimurikiwe n'ikinyoma voilà ico kinyoma ntaco nzi je ngoma ndababwire ukuri guhagaze kwijambo voilà ibintu ni bibiri Mandela yaravuze ati abantu bari gutatu hariho abantu bimbura kimazi abantu bamwe nababwira bari hagati na hagati baba netre bavuga ngo urumva ngo ibi ngo je nta hantu na hamwe negamiye kabisa ngo jewe sindi mukuri kandi sindi no mu kinyoma donc bakaba bari hagati na hagati abo bantu nimbura kimazi abo bantu ni bamwe Imana yavuga ngo kudakonje canke udashushe enda kudahwa voilà kubera iki none ubu harageze aho uhagarara mu ruhande rw'ikinyoma canke mu ruhande rw'ukuri uretse kuvuga ngo je mpagarara hagati na hagati no byo ntibikora isi umunsi nimba ibabaye kubera ububi bw'abantu babi ibabaye kubera agacerere k'abantu beza bwira umuntu rero ndi wowe ngo va mu gacerere voilà nyiriwe ndarandira rero iyi yari intangamarara uheruka twaravuganye bitari bike ariko imbere yuko ntangura reka tubanze twibukanye ibintu bimwe bimwe abarundi araho kwiyumvira yuko dusa canke tumeze nka kwa kundi kw'abanyisirayeli bari mu bugaragu voilà bibirasa turasa bakomantaje imitima bose bagwa mu bugaragu nta numwe yashitse mu gihugu c'isezerano natwe turafise igihugu c'isezerano turafise amasezerano y'Imana yadusezeraniye harageze ko abarundi bose kugira ngo ico gihugu twumva tuze tukibemwo mu mutekano n'amahoro ayo mata n'ubuki tuyashikire harageze ko tuva hasi twese tugahagarara tugahindukira voilà none ubu turiko twigenza gute duhagaze mu kuri canke mu kinyoma canke nta na hamwe duhagaze aha rero jewe imbere yuko ntanga inyishu nkuko navyemeye ngo mbanze ndabacishirize ku mayange ndabibutse tubanze twibukanye kakagani kayambere imbere yasimvye ibona ikibazo ibona bayiteze umutego vuga kuri sindagasubiramwo kose murakazi naragatanze imbere yarabonye yuko bayiteze umutego serugo na yinarugo bari bayiteze umutego sinzi ivyo yari yononye hanyuma ija kubwira inka n'inkoko byarabana muri ugo rugo itibaga buje banteze umutego nimuze mumfashe tuwukureho inkindangura kuvuga iti je n'ubunini bwanje ubona je nofatwa n'uwo mutego genda shaho wimenye nkuri ivyo bintu mu matwi iritwengera iriryamira imbeba yiruka ku nkoko ibwira rusake iti mugabo jewe banteze umutego urashobora kutugirira nabi ingo mumfashe tuwukureho voilà rusake ati indani ndesho je urabona yuko umutego ufata wewe je womfata voilà imbeba ikigenda imaramara isubira inyuma imaramara rusake yase inkirase ishiragenda voilà reka ncagagure byahavuye bigenda gute umutego wahavuye ufata inzoka irya yinarugo baja kuvuza yinarugo kwa muganga bababwira bati gira amahoro genda bagira isake arabe yuko yoja akanyama kugira ngo atore mitende voilà baraza ya sake bayikubita hasi barayibaza yambe birabona wa mumabuja canke yinarugo abandanya asinzikara voilà hanyuma itaba Imana amaze kwitaba Imana baraba bati none kumufuba niteka bizogenda gute ko dukeneye amahera voilà hanyuma yanka
bayikubita hasi bayijana ku macuniro barayibaga. Ivyo vyaba yambeba ibona. Sije no hahera hohera iyo nka niyo nkoko vyaze kumvira. Kumbure iyo bifasha yambeba gukuraho uwo mutego navyo ntibiba vyarapfuye. Vyose ivyo bikoko vyose byari kuguma vyibereyeho neza n'ubwo rugo. Voilà. Akantu karigisha cyane. Uno munsi ngomba ndabahe inyishu z'ukuntu twova mu bibazo bitugose. Ibibazo twavukiyemwo gushika n'ubu nerekane ukuntu ivyo bibazo twobivamwo atamaraso asesetse, atanga uvu zikoze, tugakoresha ubwenge Imana yaduhaye, Imana iduha mu ijambo ryayo kugira ngo twogorore dukire. Twinjire muri wa munezero nk'abandi, tubeho nk'uko abandi babayeho. Twinjire mu cya gihugu c'amata n'ubuki. Voilà. Nuko wamaye inka nivyo n'umunsi binzanye. Voilà. Icanyuma. Mwibuke cya gihe ca Nowa. Mwibuke muri vya bihe vya Nowa. Nowa yaragize ati, Imana yamubwiye iti Nowa, bwira abantu binjire mu bwato kuko isegenya igomba rize, imvura isegenya igomba igwe. Voilà, Nowa aja kubabwira abantu. Barada agatama kasara ngo kadusaziye nabi. Agatama kasaze. Voilà, ivyo vyoshoboka gute? Ivyo vyobaho gute? Voilà. Nowa bandanya yiyubakira ubwato, ababwira banka, ababwira banka, ababwira banka. Nowa bandanya yiyubakira ubwato. Mugamana yari yaramubwiye ikintu. Baranka kumwumvira. Voilà, base kumwumvira byaciye bigenda gute? Umunsi umwe isegenya, ryasegenya nkuko vyavuzwe. Ryasegenya ry'imvura byarabashikiye. Imvura iragwa iranka guca. Voilà, haba umwuzure. Abantu Nowa yari yaratubwiye basha, bimwe Nowa yari yarapfutse basha. Yaradushikiye Nowa twugururire. Yo, Nowa ati sije nugaye, ni Imana yugaye. None sine nababwiye. Muka baye muriko murabona abantu bapfira muri wa mwuzure. Voilà. Hariho n'ibindi byinshi. Yeremiya Imana iramutuma ati genda ubwira abantu ibintu bihane bareke ivyaha byabo kuko nzobagirira akantu. Yeremiya arakoresha ibimenyetso byose abantu bakomantaza imitima. Kintu cabaye Imana yarabarigise bose. Voilà. Yarabarigise bose. Yeremiya niko guca yandika igitabo ca lamentation canke cyo gucura intimba. Voilà. Niho Yeremiya yaca yandika igitabo cyo gucura intimba. Gucura intimba no kuvuga ngo kuregreta. Agira ati Mana raba abantu narababwiye, raba ivyo ibiriko biraba. Voilà. Nanje uno munsi ngoma ndababwire cyane ugwaruka ruri hagati y'imyaka 18 na 45. Naho mbwira mwese uno munsi sinje mvuga ngo abarundi ngo tugira ukuntu oya. Uno munsi nagarutse. Wewe uri kuranyumviriza. Ntubona ga wampaye inka. Wewe uri kuranyumviriza, wewe Naka, wewe Erike, wewe mpera ku ndome kuri A gushika kuri Z. Wewe Arida, wewe Aline, wewe Alice, wewe Arno, wewe Ardo, wewe Odasi, wewe uko duhereye ku ndome A ndaza kugenda kuri B. Simvuga abantu, simvuga abarundi muri rusange. Oya, uno munsi mbwira umurundi umwe ku giti ciwe. Aha ni question. Ivyo nza kuvuga mpera kuri point 1 2 3 4 gushika ku yanyuma. Voilà. Ugenda uravuga uti mbega iyi point turayumvikana ko? Iyi point tubibona kumwe. Voilà, tubibona kumwe, gutandukanye. Voilà. Ubu n'umuntu umwe gusa. Wewe uri kuranyumviriza. Wewe Zede, wewe Zayina, wewe
wewe Nikora, wewe Augustin, wewe Burikukiye, wewe Nyangoma, wewe Ndayishimiye, wewe Habarugira. Bo umuntu wese araza kwiyumva. Jewe mvuga indome, ni ukuvuga ngo umuntu wese araza urudome rutangura izina ryiwe. Voilà, nuko tugomba tubikore. Je nidirija ku muntu umwe, ntawuza kubaza. Oya, ijambo ry'Imana rivuga ngo abantu bazomenya ukuri kuri nako kubahe kwidegemvya. Wa musi rero washitse nuno musi. Uno musi tugomba dukemura ibibazo dukoresheje pwe 21. Ni ukuvuga ngo kuva kuri pwe ya mbere gushika kuri 21. Umuntu aza gushika kuri pwe ya 21 canke kuri nimero ya 21, uwo muntu duca tumukurira inkofera. Ibibazo bihanze Uburundi vyose azobaza yamaze kubitorera inyishu. Duca tumukomera amashi. Ntabafatana urugendo batasezeranye. Izi pwe 21 tuzihurijeko duca dufatana urugendo. Tuzoba duhuje ivyiyumviro. Pwe ya mbere turayihurizako, ikintu ca mbere turagihurizako, ica kabiri, ica gatatu, ica 20, ica 21 tugihurizako. Voilà, bantu b'Imana, aho nibaza yuko ivyo tubihurijeko hazoba hageze yuko dufata urugendo nyakurufata. 18 na 18 yahambaye cyane, kandi ugo rugendo ruzoba ruri mw'Imana. Tuzoba duhuje umutima n'inama, ukuri kuzoba gutsinze. Washitse nuno musi. Voilà, imbare ari uno musi ikintu nagomba ndabasabe, n'ikintu ntahora nkunda kuza ndakora, ariko n'ikintu gihambaye cyane. Mbona n'abategetsi canke abandi bagiye mu manama canke bagomba bavuga ibintu bikomeye, ibintu bihambaye nk'ivyo ngoma mvuge, babanza gusenga. Nagomba tubanze twishire mu maboko y'Imana imbere yuko tubandanya. Murakoze. Data wera, ndaje imbere yawe nciye bugufi cyane. Ndaje ndagutura kino gisabisho. Amajambo yanje gusa ntakwiye, ariko ijambo ryawe ni ry'agaciro gakomeye. Nka kumwe waramvurira ukuboko ku munwa wa Yeremiya ukamubwira uti nshize amajambo yanje mu kanwa kawe. Data, reka muri kino gisabisho humvikana amajambo yawe, kuko amajambo yawe niyo y'agaciro, amajambo yawe niyo y'ikimazi, amajambo yawe niyo ashobora gukiza imitima. Ngo Nehemiya yari mu gihugu c'inyagano, hanyuma ahura n'abaje bava iwabo, ababaza amakuru y'ukuntu abatari barajanywe nk'inyagano babayeho. Abo barabasigaye mu gihugu. Abo nabo bamubwira yuko abo bantu babayeho mu magorwa menshi, bamubwira yuko abo bantu babayeho mu bitetegwe, bamubwira yuko inzitiro z'i Yerusalemu zasambutse, eka mbere bamubwira yuko n'amarembo y'i Yerusalemu yahiye. Nehemiya yumvise ayo marushwa abatajanywe nk'inyagano bari babayemo, araturikisha ararira, ababaye cyane, amara iminsi yisonzesheje asenga. Data, ni wewe ushobora kumurika mu mitima yacu, ni wewe ubona ivyo twiyumvira. Nanje ndagutuye isengesho mbabaye kubw'ibikorwa bibi bikorerwa mu gihugu cacu, kubw'ubuzima abari mu gihugu babayemo, eka mbere twese tubayemo, ubwicanyi, ubuhungiro bwa misi yose, akarenganyo kageze ku rwego rwo hejuru, ukudahana,
ibiturire, urwanko, amacakubiri, abagwayi babuze uwo bitura, ubukene, uguhonyanga amategeko, ukomantaza imitima, kwigungirako, bamwe bakirata ko ataco babuze, abandi batubitse umukanda. Ubushomeri bwabaye ndanse, bugatuma bamwe batabakomoka, abandi bagatangura kugira ingeso mbi. Data wera, naho biruko, muri uwo mwanya nje imbere yawe kugira ngo ndagusabe imbabazi kuri aho hose abarundi vyatugoye, vyaratunaniye, twaritwaye kutariko, twaciye mu nzira z'ibinyoma kandi tuzibona, twaraguye mu mutego w'umwasi. Ariko data, wamana imbabazi igihe cose. We wagiriye imbabazi abo muri kiriya gihe ca Nehemiya, uko wari kiriya gihe n'ubu ni kuri. Natwe sinkekeranya kudashobora kutugirira imbabazi. Nuko mu vy'ukuri twaragucumuyeko, ducumura tubizi, ducumura n'ibigirankana, twaragendeye mu macakubiri gushika n'ubu turacayagenderamwo. Baratuzaniye ikinyoma turakinywa gushika n'ubu tuguma tugitura umube. Twaramenye ko ari ikinyoma, mugabo gushika n'ubu ico kinyoma tuguma tugifata nk'ukuri. Twaracumuye data, tubabarire. Twaricanye, turicana nabi, gushika n'ubu vyaranse yuko dusabana imbabazi. Data, tubabarire. Hasesetse amaraso menshi y'abarundi, gushika n'ubu abandanya aseseka, amaraso y'inzirakarengane. Tubabarire data. Data buja, twarageze ku rwego rwaho ubugunge buba bwinshi muri twebwe, tukarara turatura imibe abandi batubitse, tukirata ko dufise amahera menshi, tukirata ko dufise ubutunzi, kandi tuzi neza yuko twanyaze ivyari gufasha abandi. Data, urwanko, ikinyoma, ibiturire, ivyo bintu vyarashinze imizi mu mitima yacu. Ariko wowe nta kikunanira, ivyo urashobora kubirandura. Turagusavye imbabazi, turagusavye ngo turabe neza, ntuduhore ako kabi kacu, ariko utwitegereze umuvyeyi, utubabarire. Data wera, ijambo ryawe riravuga ngo abantu bazomenya ukuri, ukuri nako kubahe ukwidegemvya. Abarundi turanka ukuri, tukagukwepa kandi tukubona. Abarundi biratugora gushigikira ukuri, biratugora kwakira ukuri. Eka mbere iyo twumvise ukuri dushinga ibihome, iyo twumvise ukuri tugomba no kuzimanganya ubuzima bw'ukuzanye. Data, tubabarire, duhe impwemu nsha yo kwakira ukuri, yo gushigikira ukuri, ikinyoma gitsindwe mu izina rya Yesu. Data, tubabarire kuko twarabaye indyarya. Turavuga yuko tugukunda, ariko twanka urunuka bene wacu. Turavuga yuko ijambo ryawe rikomeye, mugabo vy'ukuri bitari mu mitima yacu. Turavuga yuko ijambo ryawe ririmwo ubwenge, ariko ntitugombe yuko ubwo bwenge budufasha. Turemeza yuko abantu babayeho mu mahoro, kandi tuzi neza yuko batabayeho mu mahoro. Nubwo n'uburyarya data, turagusavye imbabazi. Data, ibibi vyose twakoze, ivyo tuzi n'ivyo tutazi, turagusavye ubitubabarire. Data, ijambo ryawe riravuga ngo
nimwahuza umutima n'inama muzosaba ico mugomba cose Imana ikibahe. None data nanje ndasenga nsaba ngo abarundi duhuje umutima n'inama dufatane amaboko duharanire ivyo wadusezeraniye. Ijambo ryawe riravuga ngo nimwumvira muzorya ivyiza vyo mu gihugu. Data ndasenze ngo uduhe impwemu y'ukumvira kugira ngo umurundi wese azorye kuri ivyo vyiza wanyegeje mu gihugu cacu. Data mu gitabo ca Ezekiyeli igice c'icenda ku murongo wa 4 urerekana ukuntu warungitse abamarayika mu gihugu kugira ngo baje kuraba abantu barira, abantu bababaye kubera ikibi cahakorewe. Uravuga uti abo bantu baze kubaziguriza. Mugabo abatera ivyo bibazo canke abataco bari banezwe, abo bose barigiswe n'inkota yawe. None data wera, ni wewe gusa ufise ubushobozi bwo kumurika mu mutima w'umurundi umwe wese ahari. Umutima wiwe urawubona. Ndasenze mvuga ngo uwo muntu wese afise umutima ubabajwe, umutima uri kurarizwa n'ibiriko birakorerwa mu Burundi, uhezagire. Uwo mutima uwuzigurize. Umuntu afise umutima data uza umushikane kuri vya vyiza vy'igihugu. Azabiriye ko mbere ashimira Imana agira ati nari naravyumvise byari vyanditswe mu ijambo ry'Imana, none uno munsi ndavyiboneye ndabiriyeko. Abirengagiza ico kibi nabo bakibona data, isengesho ryanje nuko bohindura imitima yabo. Ndasengeye abatware b'igihugu cacu data, woroshe imitima yabo, boye gukomantaza imitima nka kumwe kwa Farawo, ujanjagura imitima yabo yorohe, boye kubera abarundi intambamyi y'ugushika kw'iterambere. Data ndasenze ngo abarundi twoye kuba akazuyazi, twoye kuba indyarya, dushigikira ukuri, twoye kuba abantu aho mpagaze, kuko ijambo ryawe riravuga ngo kutabize canke ngo ukonje ndakudahwa. Erega Mana twase ukuri tuba twase wewe, kuko ijambo ryawe riravuga ngo Yesu niwe kuri, inzira n'ubugingo. Data ijambo ryawe riravuga ngo nimwandyaruka nzobashwiragiriza mu mahanga, ariko ngo niyo mwangarukako mukitondera ivyagezwe vyanje nzobegeranya ndabagarukane, naho bamwe muri mwebwe bazoba bashwiragiriye iyo ijuru riherera, ukuvuga kure cane. Data nivyo twarakuryarutse, twarakoze vya bindi vyose navuga vy'ube gito, none vyatuzaniye ingaruka zo gushwiragirira mu mahanga ya hafi no mu mahanga ya kure. Sabasigaye mu gihugu, sabashwiragiye, twese tubayeho nabi. None data tugirira imbabazi, utwegeranye, udusubize mu ruhongore, dusubize hamwe, dusubire twuzure, dusubire dusangire akabisi n'agahiye. Muri Korinto ba kabiri igice ca 5 ku murongo wa 18 aho uraduha ijambo ry'umwuzuzo. None data reka abarundi dusubire twuzure, reka abarundi turongorwe n'ijambo ryawe, dusubize hamwe, umunsi umwe tuze dushimira Imana tuvuga duti ijambo twaragisunze. Gusubiza hamwe no guharirana. Kanatsinda ijambo ryawe riravuga ngo nimwaharira abantu ibyaha byabo, so wo mwijuru azobaharira namwe, ariko nimutaharira abantu ibyaha byabo, na so wo mwijuru azobaharira ibyaha byanyu. Data abarundi turagusavye uduhe impwemu yo gusaba imbabazi no guharirana. Vyaratugoye, eka mbere biracatugora cane gusaba imbabazi no guharira. Ntaho twoshikana, ntaco twoshikako tugikomantaje imitima. Kandi data wera ntibinoroshe tudafashijwe nawe.
ntaco twoshikako, twarihebuye, twaracitse intege, twarabaye ba magara make, nta kwizera tugifise. Ariko naho biruko, ijambo ryawe riravuga ngo dushobozwa vyose na Kristo aduha inkomezi. Data, iyo umugwayi agwaye cane ariko ntabibone, ico kiba ari ikimenyetso c'uko uwo mugwayi ashobora gusinzikara. Erega natwe kubitwerekeye Data, amagara y'igihugu cacu ageze ahatemba, igihugu cacu kirasinzikaye. Ndagusavye rero Data, wugurura amaso umwe wese, umwereke aho igihugu cacu kigeze. Wiyereke umwe wese, umwereke eka mbere umutahuze uko igihugu cacu kigwaye. Hanyuma ababihishuriwe bose bumve ico bakwiye gukora kugira ngo gishobore gukira. Ijambo ryawe riravuga ngo maze abantu banje bitirirwa izina ryanje nibicisha bugufi bagasenga barondera mu nyonga hanje, bagahindukira bakareka ingeso zabo mbi, nuko nanje nzokumva ndi mwijuru mparire ibyaha byabo nkize n'igihugu cabo. Data, iyo igihugu gikize kibamwo umunezero, abantu baratwenga, abantu babaho neza. Nico gituma Data twahisemwo gufata urugendo rudushikana kuri uwo munezero. Ijambo riri muri Zaburi igice c'126 guhera ku murongo wa mbere. Iyo Zaburi iravuga neza uko abari barajanywe nk'inyagano basubiye inyuma bakagera i Siyoni. Ico gihe ngo bari bameze nk'abarota, ngo iminwa yabo yari yuzuye ibitwenga twenga, ngo n'indimi zabo zari zuzuye indirimbo z'ishimwe. Amahanga ngo arakerama aravuga ngo vy'ukuri Uhoraho yabakoreye ibikomeye. Nabo baravuga bati nivyo yadukoreye ibikomeye kandi turanezerewe. Data, natwe nk'abarundi dufashe uwo munezero umunsi umwe tuze tuwushikeko, tuze turirimba indirimbo z'amashimwe, iminwa yacu yuzuye ibitwenga twenga, turira amosozi y'umunezero. Data, reka uwizera wese iri jambo aze abibone n'amaso yiwe, aze avuga ati nari narabisomye muri Bibiliya, none uno munsi ndavyiboneye n'amaso yanje. Data, ndasenze ngo uvyizera wese umutoranye mu runganwe rushasha, ntabe muri urwo runganwe kubera imyaka, ntabe muri urwo runganwe kubera ari umukene, ntabe muri urwo runganwe kubera ari umutunzi, ariko abe muri urwo runganwe kubera yizeye iri jambo, abe muri ca gitigiri c'abari muri Petero wa mbere igice ca 2 ku murongo w'9 hamwe havuga ngo ariko mweho muri ubwoko bwatoranyijwe kuba abami n'abaherezi, muri hanga ryera. Data, reka iceyi kive ku gihugu c'u Burundi. Data, ndasenze nsaba ngo igihugu c'u Burundi coye kuba gatwengo kw'isi yose, twoye ku biciro ry'umugani. Data, ijambo ryawe riravuga ngo muzoba imitwe ntimuzoba imirizo. Nguhoraho azobugururira ijuru aribwo bubiko bwiwe buninahaye, ngwahe igihugu canyu imvura mu gihe cayo, ahezagira ibikorwa vyanyu vyose. Amahanga menshi azoza kubagurana, ariko mweho ntimuzoja kwiyagurana. Iri ni isezerano ryawe Data, kandi wamuhagararira ijambo ryawe kugira ngo urishitse, ngo naho uturambi n'amajuru vyokugwaho, ijambo ryawe ntirizosubira inyuma ridakoze icarizanye. None Data, duha uwo mutima wo kumvira ibi vyiza ntibiducike, kuko ijambo ryawe rivuga ngo niyo mwumvira muzoga ivyiza vyo mu gihugu. Reka umurundi wese avyizera yumva amaziko y'ukuzorya kuri ivyo vyiza. Data, muri uno mwanya ngoma ntange proposition yo kugene twokemura ibibazo biduhanamiye. Umfashe ivyo nkora vyose, ivyo mvuga vyose nisunga ijambo ryawe, kanatsinda ijambo ryawe ngo ripoperanirijemwo ukuri kose. Reka ndagisunge kuko ijambo ryawe ni itara rimurikira ibirenge vyacu, n'umuco umurikira
mu nzira zacu. Ndatuye rero data ngo umurundi wese azokumviriza iki cigwa, umuto canke uhambaye, ntazokogwe ku mutima n'ijambo navuze, ahubwo azakogwe ku mutima n'ijambo ryavuye mu kanwa kawe, kuko ijambo ry'Imana ari rizima, rifise ubukuba, rifise ubugi buruta ubw'inkota zose. Reka uzokumviriza iki cigwa wese azokumva gobewe no gushigikira ukuri, no gushigikira ubutungane, no gushigikira ico kintu cose cotuma abarundi bashika ku mwidegemvyo, ico kintu cose cotuma abarundi bashika kuri wa munezero. Data, reka umuntu wese yogomba kurwanya umugambi aza buri citwazo. Kanatsinda ijambo ryawe muri Luka igice ca 21 ku murongo wa 15 haravuga ngo, kuko ari jewe nzobaha ururimi n'ubwenge, ivyo ababagwanya bose batazoshobora gutsinda canke gutururuza. Data, reka umuntu wese atipfuza yuko igihugu c'u Burundi cogorora, reka umuntu wese atipfuza yuko abarundi baruhuka, bize bimunanire gutsinda canke kuvuguruza canke gutururuza expose. Data, dushoboze kwinjira mu bihe bishasha. Reka ivyaramarira, reka ivyaramagorwa bihinduke umunezero. Reka umunsi umwe tuze dutera impundu nyinshi, twiterera hejuru, tunezerewe, twivuga ivyiza wadukoreye. Ibi ndabisenze nizeye kuzobikora mw'izina rya Yesu Kristo. Amen. Nta kuntu twovukira mu ngorane ngo turinde dusazira mu ngorane, ngo turinde tugira imishatsi yera tukiri muri za ngorane, cyangwa ngo tuzorinde dusezera isi tukiri muri izo ngorane, tukiri muri bwa bukene, tukiri muri ya macakubiri, tukiri muri gwagwanko, tukiri muri bwa buhungiro, tukiri muri ya manyanga birirwamo. No, oya, ivyo ntibishoboka, ntibikunda. Ndavuga nti hategerezwa kubaho urunganwe rushasha, rutegerezwa gutora inyishu z'ivyo bibazo. You don't go to school to study so that you can write a CV. You go to school to study so that you can solve the problems in the community. Here is the model. Before you go to school, identify the problem in the community. Then go to school, study the problem, look for possible solution, have a proposal and a business plan of how to solve this problem. When you graduate, go back into the community and solve that problem. And while you are solving problems, you have created a business and you can charge a premium for your solving the problems. But we don't have an education system like that. We have an education system that gives you a degree. And the best thing you can write after your degree, I hereby apply for a job. I'm a team worker. I work under pressure. Like really? Umutamati ntukwiye kuja kwishure kugira ngo urangirize kwandika impapuro zo gusaba akazi. Atahubwo uja kwishure kugira ngo ushobore gutora umuti w'ibibazo bihanamiye ikibano cawe, igihugu cawe. Aratanga karorero ati mbere yuko uja kwishura banza urabe ingorane ihanze ikibano cawe, igihugu cawe, hanyuma uje kwishure wige iyo ngorane neza, hanyuma uteko utore n'inyishu y'iyo ngorane, hanyuma uhejeje uce uyereka abantu. Niwatora umuti w'ivyo bibazo bizotuma ushobora kuronka uburyo bwo kubaho. Ingorane iriho kino gihe abantu baja kw'ishure kugira ngo baronke impapuro z'umutsindo barangirize kwandika amaseve. My question is, how do you respond to the problem that you recognize? One tell us some folk complain about the problem, but then there are some folk who are concerned about the problem.
But see, what complainers do is they continue to promote the problem. They give the problem advertise. I don't like this. I don't like the way things. Why they don't do nothing about this? Why everything got to be like that? They promote the problem. But somebody who's concerned about the problem, you know what they do? They propose a plan. umugabo ati ni gute utora umuti w'ibibazo umaze kubona. Ati hari abantu bidodomba kubera ibibazo biriho. Ati hariho n'abandi ivyo bibazo biraje ishinga baguma bumva bo bitorera inyishu. Ati ingorane rero abo bantu baguma bidodomba bavuga ngo kubera iki ibintu biriko biragenda uku, kubera iki bitogenda uku, kubera iki vyashitse ntitubitahura, abo baba bariko baratuma ivyo bibazo bigwira canke bija ku rundi rugero rwo hejuru. Atari ko abantu barajwe ishinga n'ivyo bibazo, murazi ico bakora. Abo bantu berekana pla y'inyishu z'ivyo bibazo. In every solution, if there is a solution, there is a problem. So if you don't become the solution you are, the problem you are to solve will still linger. So all the problems we see in our nation, in our communities, is as a result of missed purpose. In other words, missed calling. That is why I don't joke with people walking in their specific calling. Umugabo ati ahari ingorane habwirizwa kubaho n'inyishu. Ati iyo utaramenya ikibazo utegerezwa kuzanira inyishu, ico kibazo kizoguma ngaho. Ico kibazo kizoguma giteye isibe. Ingorane zose tubona mu kibano, ingorane zose tubona mu gihugu, ibi bisigura yuko hariho abantu bataramenya yuko ivyo bibazo ari bo bategerezwa kubitorera umuti. Bisigura yuko hariho abantu bataramenya imihamagaro yabo. Ati jewe nico gituma ntakinisha umuntu amaze guhagarara mu muhamagaro wiwe. Kubera iki ntanguje aya majambo y'aba bantu? Mu Burundi turafise ibibazo bitandukanye bitugoye igihe kirekire. Ariko ivyo bibazo ntibisigura yuko bitagira inyishu. Inyishu ziriho, ariko zitegerezwa gutangwa n'ababihamagariwe. Rero narababwiye nti nimba hari abantu 5,000 b'abarundi barajwe ishinga n'ibibazo bihanamiye Uburundi, bariko bagomba kubitorera umuti. Narababwiye nti nanje numva ndi muri ico gitigiri. Nico gituma nanje fashe aka kanya kugira ngo ndabashikirize proposition y'inyishu z'ibibazo bihanamiye Uburundi. Je nizeye ko umuntu wese ari kuri nosi Imana yamuremye kugira ngo atange inyishu y'ikibazo kanaka. We rero uri kuranyumviriza ndagusabe iki kintu. Guhera kuri pwe ya mbere gushika ku ya nyuma, ukumva ari ukuri ko kiza Uburundi, ukumva ari ukuri ko tuma Uburundi buba mu mahoro mu buryo bworoshe cyane, ndagusabe uko kuri nyene ucugenda ugutore, ufate link ya chaîne ya WhatsApp, uyishitsemwo ucushirako akamenyetso k'umutima, uzobutoye ukuri, uzobaye uharanira amahoro. Ijambo ry'Imana riravuga ngo hahiriwe abaharanira amahoro, yani majambo hahiriwe abashigikira ukuri. Izindi Bibiliya ziravuga ngo hahiriwe ababanguranya, kuko ari bo bazokwitwa abana b'Imana. Niyo Theophile, Muhigwe, Kabura, Giridasi, Erike, Ndayizamba, Ndikumagenge n'abandi bose ntashoboye kudondagura. Nababwiye yuko mvuga indome zitangura, sinshoboye kuzimara zose, nakimararungu, Basara, Bakarabagega n'abandi. Umwe wese arumva izina ryiwe. Niyo umwe wese yumva ko ari ukuri agashira ku mutima, nukuvuga ngo ayo majwi tuzoba tuyabona. Twifuza yuko ukuri kumurikiwe na rya jambo ry'Imana utsinda. Umuntu wese azobona yuko ari ukuri agakora ibi bintu mvuze, agashira ko wa mutima wiwe, yerekanye urukundo akunda igihugu,
aravuze ati igihugu ntigishobora kugwa mu isanganya, jewe ndabona ukuri, ndashigikiye iyi nzira, aho twese tuzoba tubaye ijwi rimwe, tuzoba duhuje umutima n'inama. Aka kamenyetso k'umutima murumva ikimenyetso cako abantu b'Imana. Je mu byo nizeye ndizera yuko impera n'impera ukuri kuzotsinda. Ijambo ry'Imana rivuga ngo abantu bazomenya ukuri, ukuri nako kubahe umwidegemvyo. Uwo mwidegemvyo niwe turondera, uwo mwidegemvyo niwo twabuze. Tubayeho nk'abari mu buja, ariko uwo mwidegemvyo ntidushobora kuwushikako mu gihe twanka ukuri, mu gihe tudashigikira ukuri, mu gihe ivyo tubona yuko ari ukuri tutabishigikira, mugabo tugashigikira ivyo tubona yuko atari ukuri. Aha rero aka kantu mukumva, aho utorera ni mwibanga, ni mu buryo bukingiye. Ivyo kuri chaine ya WhatsApp murabizi, nta muntu n'umwe abona mugenzi we ngo naka niwe yatoye canke ngo siwe yatoye. Wewe uhejeje gushira ku uwo mutima ni nkuko ari ijwi ryawe, voilà, uravuze uti jewe shize ku mutima wanje, voilà, ibi bintu iyi projet ndayikunze. Hanyuma cufyonda follow, cufyonda suivre, kandi duhera ku ntango. Bimwe vy'uburyarya tubireke, ibintu utavyumva, ibintu utabibona uko, ibintu utabitahura, reka gutora. Erega si bose bipfuriza neza igihugu c'u Burundi. Ya umuntu adashigikiye ukuri bisigura yuko ari mu bakugwanya canke ari mu mugwi w'abanetre. Abanetre ni bamwe nababwira yuko ari bantirumveko, ni bamwe babona ibikwiye gukorwa mugabo bakihorera. Aba ni bamwe Martin Luther King yavuga ati ntituzokwibuka amajambo y'abatugwanya, ahubwo tuzokwibuka gacerere ka bagenzi bacu bagize mu bihe twari mu ngorane. Mwibuke iri jambo ryavuzwe na Albert Einstein, yaravuze ati isi ntigizwe nabi nabo bakora ikibi, ahubwo igizwe nabi cyane nabo bantu babona ikwiye gukorwa mugabo bakihorera. Je ndizeye rero n'umutima wanje wose kukuri kugiye gutsinda. Kino gihe abarundi bakoresha imbuga ngurukana bumenyi canke mu buryo bwa WhatsApp bashika ku miliyoni n'ibihumbi 800. Muri uwo miliyoni n'igihumbi n'800, reka twese turabire hamwe abashigikira ukuri ingene bangana. None tusabigize uku, bamwe bazoguma bavuga ngo hariho ingorane, abandi nta ngorane ziriho, izi ni nyishu, abandi nta nyishu ziriho. No, ifo yuko ibintu bija ku murongo, tukamenya duti abashigikiye ukuri bangana uko. Voilà. Nimwiyumvire namwe nk'abarundi ibihumbi 500 canke birenga, eka mbere naho baba barundi ibihumbi 100, bose bavuze bati nukuri, uku nukuri, bagatora uko kuri, izi zoba ari nguvu zidasanzwe ata muntu n'umwe yoshobora kuvugurutsa. Eka naho aboshigikira uku kuri bo ibihumbi 50 gusa. Iyumvire abantu babashinga ntahe bari mu kuri bavuze bati uku nukuri, bati inzira turayishingiye intahe niyo yotuma tuva mu kaga, twese tukagira ijwi rimwe. Uwo muntu yohaguruka agasigura ibivuguruza abo barundi bangana uko kose, yoba ari indegantuzi, yoba asiguye ibintu bimeze gute. Iyumvire nawe cyane cyane, mwumva aka kantu ndagasubiyemo kuko karahambaye cyane. Abarundi bafise imyaka iri hejuru ya 45 gushika ku myaka 100 canke irenga, bashoboye gushigikira iki gikorwa, bashoboye gushigikira ukuri, vyoba ari vyiza. Ariko cyane cyane by'umwihariko ndasubiyemo, iyi projet de la résolution des conflits burundais canke des problèmes burundais itowe n'abantu bari hagati y'imyaka 18 na 45,
vyoba ari vyiza cane. ndababwira aha muri mu myaka gukora mukazohirahira mugashikana imyaka 45 atacu utariha utarikorera twa uzumenye futi kwa heri naco zovuyemo ibitaba bifise imyaka 50 byose urazoraba igoma rugusaba gusa umaze kurenza imyaka 45 utarikorera ngo wihe umenye ko uzopfa usaba vyandike uzi ko atarakweza imyaka 45 wayikwije amenye ko babayeho mu gusaba gusa genda muri muzosanga kukabare nsomya na jewe ibitaba wa musore rero kiri muto kuva ku myaka 18 gushika ku 45 ni imyaka yo kwiha kwikorera ukazoyimara atacu ukoze nakubwije ukuri uzosaza usega none muravyemeye kuzosaza musega. Narabwiye ko iri jambo ryakoze ku mutima wanje cane. Aravuze ati none mwebwe ivyo muravyemera? Aha wewe uri hagati y'imyaka 18 na 45 nibaza yuko iki cigo gishira ku mutima gusumvya abandi bantu bose. Aba bantu mubona bariko barafatwa uko n'abantu bari muri iyo myaka umukuru w'igihugu yavuze. Abo nyene twari kumwe baciye batera biruka handi nanje ca niruka hiwanje bose baca banzako turiruka ahantu ku gasozi bafise n'imbwa. Imbwa rero yanguma inyuma ntiyanja mbona nyene ngo nabasize ca ninyegeza ahantu yambwa iciguma ihuga ca mbona banjeho bankubita amakofe yo mu jisho haca haraza afande nyene wabo ngo dogome kimbiya aho nyene aca sokorora imbugita ndagukureko ingugishato c'umusikirenge ca mvuga numbabarire aho nyene aca hura yakabezi mu mufuko aca araza andoda ngaha mwivi no mwijisho ry'ikirenge no ngaha mu nkokora n'inkoni nyinshi aca mbwira subira wiruke rero. Nariko ndabereka ingene tubayeho hanyuma ndabereke n'ingene twobivamo n'ingene twotora umuti izo ngorane none twokwamira mu izo ngorane gushika ryari. Iyumvire Baden Powell yavuze ngo muzohinduri ngo muhindure isi gerageza muhindure isi ibe nziza gusumba uko mwayisanze. Twoba turiko turakora iki twebwe ubu mwebwe abaskuti mwo kwitwaza iki ni gute muriko muragerageza guhindura isi kugira ngo ibe nziza gusumba uko mwayisanze. Abarundi nabo bahazira dukuburire mu mabarabara. Hano tugomba kumva yuko kubona akazi ni kimwe ariko mwumve yuko tugomba kuba ababosi ahubwo tugasigara duha akazi abanyamahanga badukikije nk'abarundi bakaza gukubura imihanda yacu abakongomani bakajya boza amatoilette yacu. Barundi kazi gwaruka reka kagasuzuguro aka kagaye aka gashinyaguro kabe motivation yacu. Oya ibintu bavuze rero reka turabe ukuntu tujenga kugira ngo niburi mu myaka 5 tuzobagirira agaselfie tuzogira agaselfie bagira diti muzi n'amakuru rero ibyo mwavuze murabyumako hari naho ari mwebwe mwohava muza gukubura iwacu. Mbere reka mpere ngaha nyene duhere mu mitsi aka kagaye aka gasuzuguro turiko turasuzugurwa twebwe abarundi cane ugwaruka kariko kava kuki. Reka rero mpere kuri pwe ya mbere mumvirize mwitonze. Ijambo ry'Imana muri Yakobo igice ca 4 ku murongo wa mbere riravuga ngo mbega intambara imishwano ukutumvikana muri mwebwe biva kuki? Ntibiva mu kwikunda, ntibiva mu vyipfuzo vyanyu birenze by'umubiri, ukwikunda birenze, ukwigungirako, ukwiyegeranirizako ibintu byose byofashije abandi niyo ntanduruko
y'ubuyobe bwose. Amagorwa yose Uburundi bwagize nayo burimwo kino gihe afise inkomoko ngaha. Jewe nama mvuga kenshi yuko ukwicwa kwa Ndadaye byaturutse ku umuntu